nshuti bakunzi ba Radio Peace FM ijyugwaruka turi ku munsi wa mbere igenekerezo rya 11 ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2024 amakuru twabateguriye mushobora gukurikirana kuri Radio Peace FM kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu amasaha 28 kuri 28 agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Harayabaye ikoraniro kaminuza ry'abihaye intumbero yo kubogoza umushingamateka Agatogwasa bakaba batangaje ko bamubogoje ivyo Agatogwasa avuga ko ari integuro ya leta mu gihe yimirije amatora. Mu ntara ya Kayanza abagabo bafise abagore babiri basabwa na uramatari w'intara kwirukana umugore umwe imbere yuko itariki ya 31 z'uku kwezi zishika. Muri Afrika y'Epfo hari umurundi yitwa Hashimu Kumalo yaraye atowe n'umugambwe Africa People First ngo azowuserukire mu nama nshingamateka, akaba asanzwe arongoye umuhari witwa Arc Blanc Liberation Movement. Amakuru twabateguriye mukaba mugira mu yashikirizwe na jewe via Doctori Haragira Mongo, mu buhinga bw'ivyuma hariyo Chanel ntiharirizwa. Kazi mwese mwidonido. kubera ko mu ijambo ry'Imana hari ahantu handitse ngo nta kuganza kutava ku Mana. Burya butegetsi bwa CNDD-FDD Imana irabuzi kuko yabitemera ko baba bari ku butegetsi bari kuba bahari. Reka ntitware no akantu no confond pas les choses ntimucanga ibintu ditwanka kwizera ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana nirivugwe na Satani cyangwa rivugwe n'umuntu rizoguma ari ijambo ry'Imana. Lahore kigira kiti ivyo bafashe byo gusenga barazi ko bariko barahenda Imana, barazi ko bariko barayibesha. Imana ntibeshwa, woroza gufata abantu ugahita abashikirangazi bose ukabatwara ukabamara indwi yose cyangwa imifika cyangwa umunsi umwe. Nta bintu bafite bakora zotuma batunganya igihugu kikava mu kene. Ndongera bivuze ko ingoma ya CNDD-FDD igiye gukongomboka mu Burundi, ntizongera kubaho. CNDD-FDD y'umugabo utazokongera kwitwa umuganga mu Burundi ku buryo bazohora bavuga ngo harabaye CNDD-FDD yakozeho nyabwoba. Radio Peace Narimejeje kubibabwira mu ikoraniro ryaraye ribereye Ingozi. Nestor Girukishaka niwe yatowe ngo arongore umugambwe uri mu yitavuga rumwe n'ubutegetsi. Girukishaka yatorewe ikiringo c'imyaka 5. Umushingamateka Agatogwasa akaba atitavye iryo koraniro aho yari mu rugendo mu gihugu ca Kenya. Sijya mbere Agatogwasa akuwe mu burongozi bw'umugambwe mu 2013 yarakuwe ku burongozi bwa FNL asubizwa na Jacques Bigirimana. Muri iryo koraniro ryaraye ribaye abashingamateka hamwe n'abandi bayoboke ba Agatogwasa barankiwe kwinjira ahabera iryo koraniro. Nestor Girukishaka asanzwe ari umuyobozi mukuru w'amazi meza, isuku n'isukura mu bushikiranganje mu vyo jejwe harimwo amasoko ntangaguvu. Kuri iyo nkuru nyene abanywanyi b'umugambwe SNL bayoboka Agatogwasa barakubaguwe ni mu gihe bari bifuje kwishikira mu kibanza cyari ko kiraberamwo ikoraniro ridasanzwe ryari rikoranijwe na Makurata Naco Bakimvuna arongoye umugwi w'aba SNL biyongoye mu banywanyi b'umugambwe SNL bayoboka Agatogwasa. Inkuru ndende na Odas Kaboro. Uko kutorohereza abanywanyi b'umugambwe SNL bayoboka umushingamateka Gatoni Rwasa bari bipfuje kwishikira mu ntara ya Ngozi ariko harabe
harabera ikoraniro kaminuza rikozwe n'akagwi k'abashinga amateka 10 biyonkoye mu mugambwe CNL urongowe na Gatoni Rwasa mu ntumbero yo kumukura kuri ubwo burongozi bamusubirize uwo bishiriyeho. Ikibonekeje nuko abo batari bashigikiye ico gikorwa inzego z'umutekano zatanguye kubaburabuza zihereye mu ntara zitandukanye iyo bari baje bava. Imiduga yari yateguwe kubunguruza yahagaritswe itarafata imihanda igana intara ya Ngozi. Aha tugatanga akarorero ko mu ntara ya Muramvya na Kayanza aho imodoka yarimo abayoboke ba Gatoni Rwasa yahagaritswe, abari bayirimwo baca bajanwa gupfungwa. Igitega naho imiduga ya kwasiteri bivuga ko yari yunguruje imbonerakure zagizwe abasenere bajanywe Ingozi mu ikoraniro ryo kwimika indongozi shasha z'umugambwe CNL. Uvuga ko ari ibaba rishasha ryavutse atoba yibeshe, bagiye baherekejwe n'imodoka ya gisirikare iyo bita pick-up. Bamwe mu bayoboke ba Gatoni Rwasa baciye ruhinga nyuma bagashika Ingozi, nabo ntiborohewe. Bagishika ahariko harabera iryo koraniro bankiwe kwinjira, baca bahagarikwa n'igipolisi cari carikanuye gicungereye ikibanza cariko kiberamo iryo koraniro gifatanije n'iperereza hamwe n'abajejwe intwaro. Abo bahagaritswe baciye begeranirizwa hamwe mu kibanza kiri hafi nko ku metero 150 uvuye ariko harabera ico gikorwa, baca bicazwa hasi ku ruzuba bacungerewe bikomeye, kuko n'uwabakeneye amazi yo kunywa atari yemerewe kuva hari canke ngo abonane n'uwundi. Muri iryo koraniro ryabereye Ingozi, Nestor Girukwishaka niwe yagenywe mu mabanga yo kurongora ibaba rishasha ry'umugambwe CNL mu kiringo c'imyaka 5. Ivyo bibaye mu gihe haheze umwaka urenga umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu, umutekano n'iterambere rusangi Martin Teretse yatanze itegeko ko atagikorwa na kimwe c'umugambwe CNL cemerewe gukorwa ku butaka bw'u Burundi. Igitangaza abayoboke ba Gatoni Rwasa nuko izo ngingo aribo zafatiwe gusa, bivanye nuko akagwi karongowe na Makurata ntaco bakimvuna, ari nawe yatiguye iryo koraniro ryo gutembagaza uburongozi bw'umugambwe CNL kuri uyu w'Imana, kabandanije amanama izuba riva. No muri iyo nama idasanzwe bakaba bayikoze bacungerewe n'inzego z'umutekano, mu gihe ikoraniro ryari ryateguwe na Gatoni Rwasa ryari ritegekanijwe kuba mu ndwi iheze ryahagaritswe mu maguru masha, ivyiyamirizwa n'abayoboke b'umugambwe CNL urongowe na Gatoni Rwasa ko iyo ari intumbero y'ubutegetsi bwa CNDD FDD mu kubakumira kuvuga rwa politike kugira bize bikunde umugambwe CNDD FDD uzushike ku matora yimirije utamba wirorera atawe bahiganwa. Bagasaba abarongoye leta guhagarika iyo ngendo kuko ataho izoshikana Uburundi atari indyane gusa. Udafika boronda gukengurukire. Abasirikare barenga 250 barafungiwe mu mabohero atandukanye yaha mu gihugu kumvo zuko base kugwana urugamba barungiswemwo ikongo kwifatanya n'intera hamwe ingabo za Kongo n'aba Wazalendo kugwanya M23. Abaharanira agateka kazina muntu basaba leta kurekura abo basirikare kuko bariko bahohoterwa. Inkuru iramvuye na Albert Maeke. Abo basirikare ba leta barenga 250 bamwe bafungiwe mu ibohero rikuru rya Rumonge, abandi mu ibohero rikuru rya Ngozi, rya Ruyigi na Bururi, bakaba bakurikiranwa ku caha cyo kugumuka no kwanka amategeko ya gisirikare. Nkuko amasoko ya Radio Peace FM hejuru ryo gwaruka mu biro bijejwe amabohero mu Burundi abimenyesha, abarenga 100 bafungiwe mu ibohero rikuru rya Rumonge, abarenga 200 bafungiwe mu ibohero rikuru rya Bururi, abarenga 30 mu ibohero rikuru rya Ruyigi, nayo abarenga 80 bakaba bafungiwe mu ibohero rikuru rya Ngozi. Nkuko ayo masoko yacu abandanya bimenyesha, benshi muri bo batanguye guhagarikwa muri Kigarama umwaka uheze, mu gihe hari n'abari bamaze gushika ikongo ku rubuga rw'intambara, aho batanguye gufungirwa mu busho butandukanye bwaha mu gisagara ca Bujumbura ukwezi kose imbere yuko barungikwa muri ayo mabohero atandukanye mu mpera z'ukwezi
kwa mbere uyu mwaka wa 2024. Benshi muri abo basirikare ngo baramaze kuburana ubu bakaba barindiriye ingingo za sentare. Isoko ryo mu gisirikare rimenyesha ko nubwo bagirizwa kugumuka no kutumva amategeko y'abatwara, ico bazi coco nuko banse kurwana urugamba batumva batanagishijwe inama ruri hagati ya leta ya Kinshasa na M23 urwanya iyo leta ya Kongo, aho basabwa kwifatanya n'interahamwe n'insoresore za Kongo zitwa Abawazalendo. Kandundura rero ngo iyo baguye ku rugamba imiryango yabo ntacibaza leta, iyo bafashwe mpirihoho leta ntaco yibwira. Eka nico kwambikwa umwambaro wa Kongo coco ngo ni agahabwa. Abaharanira agateka kazina muntu basaba leta n'inzego za gisirikare kurekura abasirikare kugira ngo basigurirwe intumbero ibajana kwifadikanya n'interahamwe barinze kwambikwa umwambaro wa Kongo. Basaba kandi ko abadafise abashingwamanza boronswa ubwo burenganzira. Albert Marke nawe ndagukengurukire mu Kayanza. Abagabo bafise abagore bagira kabiri basabwa kubirukana imbere y'igenekerezo rya 31 ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2024. Abakuru b'imitumba n'izindi ndongozi zihamagarirwa gushira mu ngiro izo ngingo ngo umugabo atazoyubahiriza azuhanwa. Remi Cisha yarongoye iyo ntara akaba yashikirije ko gushika iryo genekerezo abaharitse bose bazoba basubijwe iwabo maze barindire abo Imana izobaha iyo n'ingingo kandi ngo yerekeye nabo mw'idini rya Islam. Hari umurundi aba muri Afrika y'Epfo yitwa Ashimu Kumalo yaraye yizewe n'umugambwe ukomeye ukorera muri Afrika y'Epfo yitwa African People First kugira azoserukire mu nama nshingamateka niba tsinda amatora. Ashimu Kumalo akaba asanzwe arongoye umwari witwa Arc Blanc Liberation Movement mw'ico gihugu nyene. Tumumvirize. Uyu munsi baduteye agateka muri Arc Blanc Liberation Movement twaronsikete dusaba yuko twemeye yuko twokorana nabo turisinye turirungike iwabo barishire imbere y'amategeko. Twavyemeye rero uyu munsi twarisinye iryo kete mu matora aza muri uwo mwaka. Imana ibifashijemwo tugatorwa tuzoserukira uyu mugambwe wa African People's First, mugabo ntituzota akaranga ka Arc Blanc Liberation Movement. Natwe tuzosaba kugira ngo African People's First uyu muryango uharanira inyungu za Afrika hamwe na Arc Blanc tuje hamwe neza tugire inguvu, kuko nama ndabivuga iminsi yose yuko inguvu zo gutsinda kuri urugamba turimo rwo kuvugira abanyafrika nuko twoja hamwe. Urumva rero iyi ni intsinzi ya mbere tubonye yuko turonse tubaye babiri, ejo tuzoba batatu, tuzoba bane batanu gushikaho Afrika yose izoja hamwe. Ashimu agasaba abanyafrika na cane abarundi kwama na naryo baharanira gushira hamwe kugira ngo ibibazo bihanze Afrika bitoregwe inyishu. N'ubu nyene tumwumvirize. Barundi kazi banyafrika mwese aho muri hose twama dusemera tuvuga duti kugira ngo dukire ingorane dufise muri Afrika yose nuko twoja hamwe. Ubu ni akanya keza yuko twobishira mu ngiro. Wa munyafrika aho uri hose, wa murundi, wa munyarwanda, wa mukongomani, wa munyamurenge, wa musudani, wewe umunyafrika aho uri hose ukaba ufise umugambi wa politike cyangwa umugambi cyangwa ishiramwe ryanira ibyicaro bya politike, mugabo ukabona yuko icyumviro twafashe cyo guhuza Afrika inzira ari imwe yuko twohuza, tubasavye yuko mwoja imbere y'amategeko mugashigikira ibyumviro vya Arc Blanc Liberation Movement, mukadushigikira kugira ngo Afrika tuyikize mu ngorane dufise. Ico ni cyumviro gikuru twebo abanya Arc Blanc twamadushira imbere. Turafise abanya politike baciye ubwenge bari mu gihugu n'abari hanze y'igihugu n'abantu benshi batari abanya politike bafise iciyumviro babona kure, babona yuko Afrika iri mu manga kandi dushobora gukiza Afrika ariko tugiye hamwe. Akanaka morero keza mfashe kugira ndabatere mwese aho muri hose
dushigikire icyumviro cyo kwiyunga kwa Afrika. uwo akaba ari Ashimu Kumalo arongoye umwari Arc Blanc Liberation Movement ufise icicaro mu gihugu ca Afrika y'Epfo. Mu bijanye n'ubutunzi, banki nkuru y'igihugu BRB iremanga ko amafaranga y'agaciro ariho muri iyo banki naho bigaragara nk'ayatariho, bivugwa na Edouard Normand Bigendako arongoye iyo shiramwe. Hari mu kiganiro n'abamenyesha makuru co mu mpera z'indwi iheze, aho bari baramutse bamenyesha ko bafashe ingingo zo korohereza amashirahamwe mpuzamakungu gucisha amafaranga yabo mu yandi mabanki, akabona ko bizozana icizere ku barundi ko ayo mafaranga ahari. Tumukurikire. Aya mafaranga mvamakungu naho umenga ntayahari ariho. Turavye ivyo dusumira hanze ingene vyadutse, ubu twibaza yuko nk'umwaka uheze tuba twakoresheje hafi miliyaridi 2 z'amadolari, bisigura yuko aya mafaranga mu gihugu arahari. Ikibazo kihari ni ingene aya mafaranga yoca mu mabanki agaca no kwita muri secteur formel, kuko menshi aca mu kinywabi. Rero nico gituma twafashize ingingo zo korohereza kugira ngo abantu bafise amafaranga baba bari hanze bayarungitse mu mabanki bashoboye kuyatora atakibazo, kugira ngo ibitwitsa ama ONG amafaranga yabo bashoboye kuyacisha mu mabanki bayakoresha uko bashaka. Abadandaza baba bashoye ibintu hanze, ibintu vy'iwabo, bakashobora kugarukana amafaranga bakashira mu mabanki bakayatora bakayakoresha uko bashaka. Ivyo rero twibaza yuko bizofasha ubwa mbere kugira ngo tugarukane icizere. Ikintu ca mbere muri ibi byose tuko turakora no kugarukana umwizero mu banyagihugu, muri abo bantu bose baba bafise ayo mafaranga mugabo bagatinya kuyashira mu mabanki kugira ngo afashe igihugu cyose. Uwo akaba yari Edouard Normand Bigendako arongoye ibanki nkuru y'igihugu, avuga yuko muri banki y'igihugu amafaranga y'agaciro atakibazo bafite. Shimire uruganda rwacu rwatorokanije, shimire namwe mwese mwatwumvirije, shimire na Chanel ntiharirizwa yari mu buhinga bw'ivyuma, twese tukaba tubabwiye tunagwane.